Turasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi mudahwema gukurikira imbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho, turi ku munsi wa gatatu kw'igenekerezo rya 26 aho muri mwese turabahaye kaze. Turazi ko mudahwema gukurikirana ivyo dushikiriza mu makuru abavuga muri politike, agateka kazina muntu, ubutungane, bivugwa mu kibano, bitangazwa mu menyesha makuru no ku mbuga ngurukana bumenyi. Hari n'ayandi makuru menshi tuba twabatoreje abavugwa ku ngingo zigiye zitandukanye. Turabahaye ikaze rero aho muherereye mwese, abari mu bice bitandukanye mbere mu gihugu c'u Burundi, abari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku migabane ya kure harimwo Oceania, Antarctica, Uburaya, Aziya hamwe na Amerika. Mwese turabakengurukiye cyane ko mudahwema gukurikira ivyo tubagezaho. Amakuru yacu rero agiye gushimikira kuri politike hamwe n'umutekano, tutibagiye n'agateka kazina muntu. Kuba Reverien Ndikuriyo yararokotse urupfu, ese hari ico bigiye guhindura muri CNDD-FDD? Ni inkuru itari nziza rero muri uyo mugambwe, cane ku munyamabanga mukuru wabo. Twarabwiye byinshi ku magara ya Reverien Ndikuriyo mu kwezi guheze. Abantu benshi rero ntibamukunda ngo nuko aciye ubwenge cane canke ngo nuko ari intwari mu iterambere. Oya, Reverien Ndikuriyo ari no mu bantu bake ba CNDD-FDD bafukamye igihugu mu nda, barafise n'amatungo menshi cane atakwa ngana mu gihugu Kenya nk'ico. Aya matungo rero haribazwa aho yoba yarayakuye. Ubu rero Makamba hariko haravugwayo inkuru mbi cane kuri Reverien Ndikuriyo. Reverien Ndikuriyo tubabwire ko ariko karere aturukamwe, ariko abantu benshi bava muri ako karere bari mu mabaro ntangere bivanye n'ivyamushikiye. Umunsi w'ejo rero niho Makamba bararindiriye kandi batanze n'igiciro kinini cyane kuri Reverien Ndikuriyo, ariko ntiyaboneka. Amakuru adusomera nuko, amatwi adusomera nuko ivya Reverien Ndikuriyo vyoba vyasubiye kuyangara. Muri aya makuru mukaza kubikurikira. Turagizaho kandi ingene mu Kirundo hoba hatanzwe itegeko ryo guhagarika uruja n'uruza mw'ijoro. Ivyo vyose rero bikaba bifise aho bihuriye n'umutekano muri ako karere. Nayo kandi ku majambo Varisito Ndayishimiye yoba yarashikirije mu minsi ibiri heze, Pacifique Ninahazwe yagize ico ayavugaho, avuga vyinshi yoba yagiriza President Ndayishimiye. Tubibutse ko President Ndayishimiye mu vyo yoba yarasiguye, yoba yarabajije aho societe civile iri. Mu kubibona rero abaharanira agateka kazina muntu hamwe n'ibimenyesha makuru bidakorera mu gihugu vyo vyaramusamiye hejuru, biramwishura mu magambo akarishe cane, hamwe n'izindi ngingo twabatunganirije mu mwanya muto turaza kubigarukako. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, ibuke no kubisangiza bagenzawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Makamba abariyo bararindiriye Reverien Ndikuriyo baraheba. Harabaye koranwa rikomeye ry'umugambwe CNDD-FDD Makamba yegeranije abanywanyi benshi bo mugambwe baturutse amakomene menshi, ariko kuba umunyabanga mukuru Reverien Ndikuriyo atara hari vyatumye haduga n'agashavu n'ibibazo, kuko ritari rya mbere asiba mu butumire n'abanywanyi biwe kandi yari yebeye ko aza akuhashika. Ariko wa gatandatu rero wa 22 Ruhuhuma abanywanyi ibihumbi ba CNDD-FDD barakoraniye ku bwinshi ku ruzi Mutsindozi muri komine nshasha ya Makamba. Kuva mu ijoro ry'ubuca bwaho imirwi imbonera kure mu hari urwaruka rw'uwo mugambwe rwari yabonetse ariko irayerera ziririmba indirimbo zagiza CNDD-FDD. Uruja n'uruza rw'ijoro rwarateye n'amakenga bamwe mu banyagihugu. Bararindiye Reverien Ndikuriyo yari yemeye ko aza kuhashika, barabura ndetse banakoresha n'uburyo bwinshi. Ivyashikiye Reverien Ndikuriyo bikaba bibabaje cyane. Nubwo rero bamaze amasaha menshi musi y'ibiti biri ku nkengero z'uruzi Mutsindozi rugabura intara za Rutana, Makamba mu bumanuko bushirwe seruko bw'u Burundi, Reverien Ndikuriyo umunyabanga mukuru wo mugambwe ntiyigeze aboneka. Abanywanyi bavuye Kibago, Makamba na Kayogoro bari bagize n'ibirometero byinshi bizeye kubona Ndikuriyo ari muzima. Benshi muri bo rero bari bakoresheje n'uburyo bwinshi mu kwiyunguruza no mu gufungura, bamwe bakaba barakubiswe n'inzara n'inyota mu masaha arenga 28. Umwe mu bari ngaho rero biboneka ko yari yababaye cane, yagize ati bari batubwiye ko azoba ari ngaha, twamaze amasaha n'amasaha mu nyuma tugenda nk'ibimaramare. Sirya mbere y'ibintu nk'ivyo biba, haraheze n'indwi zibiri abanywanyi ba CNDD-FDD bari batumwe ko ku kibuga ca Gisenyi kugira ngo bakire Reverien Ndikuriyo mu gihe hari urukino ruhuza Aigle Noir n'umurwi Message Ngozi, ariko ntiyahaje. Uko rero vyoba vyaragendekeye, amagara arakikujwe n'ibinyegezwa kwa Reverien Ndikuriyo.
hari izindwi nyinshi murabizi amagara ya Reverien Ndikuriyo atera kwibaza ibibazo byinshi ukubura kwitangazo ry'uburongozi bw'umugambwe no kwama bihindurwa kandi byari biteguwe ko aboneka bituma n'amakenga yingera haba mu banywanyi no mu bandi bose mu gihe umugambwe rero babona ko uko kutaboneka ari ibisanzwe imyidogo yo iguma iba myinshi cyane bamwe rafise ubwoba ko ivyo bishobora no gutuma umugambwe CNDD-FDD utakaza inguvu cyane cyane muri iki gihe himirije n'amatora akomeye kumenyesha ko amagara yiwe yifashe bisa nuko ari nkenerwa mu ntumbero yo kugarukana umwizero n'ubumwe mu mugambwe. Ivyo bisibo rero vyisubiriza birakwa gutuma abanywanyi b'uwo mugambwe batakaza icizere ku burongozi bw'uwo mugambwe mu gihe hatariko haratangwa amakuru nyayo n'ibibazo bica biba vyinshi n'agashavu kakiyongera kazoza kazovuga nimba CNDD-FDD izohitamwo gutanga umuco canke kuguma mu gacerere. Ibisibo rero bidasigwe vya Reverien Ndikuriyo biratangwe no gutera imishamirano mu banywanyi b'umugambwe bamwe rero mu banywanyi b'umugambwe ari yamiriza ibinyoma n'irementanya bikorwa mu kubesha mu bikorwa vy'uwo mugambwe. Hari uwundi umunywanyi rero avugana agashavu ati twaraga ibirometero vyinshi ku busa harageze ku burongozi bw'umugambwe butubwira ukuri. Nubwo rero bamaze amasaha menshi cane umwe mu bari ngaho biboneka ko yari yababaye avuga ati bari batubwiye ko azoba ari ngaho twaramaze amasaha n'amasaha nyuma tugenda nk'ibimaramare. Reverien Ndikuriyo rero igikundiro ciwe aho kiva na ahantu habiri kuba ari we asigaye nk'ijisho rya nkuru nziza muri leta ya Varisito Ndayishimiye n'imvugo ziwe zo kwikashisha bikerekana ko arida cyane kandi akaba ari no mu bantu kwica umuntu ataco bimutwaye. Muri make rero n'urupfu rwa Reverien Ndikuriyo abantu benshi barabwifuje abandi ntibwifuza gusa n'umugabo ngavuga ijambo akarishira mu ngiro. Reverien nubwo rero ataca amaringa kari akomoka mu Makamba ari abantu benshi bava mu buraruko rero ngo bari mu mubabaro ntangiriyo yaratwaye ugacushira ko nabandi bakiyoboka nkuru nziza muri CNDD-FDD ntara zose zo mu manuko zisa nizikumiriwe mu ntwaro nta nundi muntu akomeye wo hejuru ahari ava muri ako karere atari Reverien Ndikuriyo we no kuvuga ko iyo pfa ako karere ivyari kukaba ko byari kuba birangiye. Reverien Ndikuriyo rero abantu bakaba baramutegereje bagaheba hakibazwa rero imvo yoba yarabiteye niba yarasubiye kuremba niba atari yatora mitende na makuru menshi rero abantu baguma kwibaza tunabatohoreza ko kugira ngo tumenye uko byamugendekeye. Mu ntara ya Kirundo hoba haratanzwe itegeko ryo guhagarika uruja n'uruza mw'ijoro no kuva mu ntango za Ruhuhuma mu ntara ya Kirundo ro mu buraruko bw'u Burundi isanzwe ihanduwe n'u Rwanda hari itegeko rigabanya amasaha y'uruja n'uruza rw'abagendesha amapikipiki n'abanyagihugu. Iyo ngingo rikaba yafashwe ku mvo z'umutekano mugabo abantu ntibanabihuriza ko kuva mu ntango z'ukwezi kwa Ruhuma abategetsi mu ntara ya Kirundo rero barashizeho ingingo zigenga uruja n'uruza kugira ngo bakomeze umutekano. Urongoye igipolisi mu ntara yarashizeho isaha ntarengwa y'uko amapikipiki yose aba yavuye mu ibarabara isaha 2 z'ijoro mu gihe rero abantu nabo basabwa kuba bari mu mazu bose igihe cy'isaha 4 z'ijoro. Iyo ngingo rero ikaba yarafashwe ku mvo z'umutekano abategetsi bakavuga ko iyo ngingo ije gukinga ibitero bishobora kuba bikozwe cyane n'igisoda cy'u Rwanda. Iyo ngingo rero ikaba ije mu gihe hari icuga kibi kiguma ciyongera ukaba ari no kwicungera kugira ngo akingirwe umutekano w'abanyagihugu. Akarusho rero kaba kibonekeza mu mutekano inyungu zizanwa n'iyo ngingo ziribonekeza cyane abanyagihugu benshi barabona ko hari n'akarusho mu bijanye n'umutekano na cane uravye kuna amasanga yo mwibarabara yagabanutse. Imbere yuko ingingo ifatwa intara yabonekamwe amasanganya nka 10 ku ndwi ariko ubu ico gitigiri caragabanutse cane. Abagendesha amapikipiki bo bakavuga ko bibahomvya cane naho iyo ngingo yahisa nifita akarusho ku by'umutekano rafise ingaruka ku bagendesha amapikipiki basanga umurimo wabo ukozwe ko basaha yo gukora ragabanutse baca rero binjiza make cyane bigatuma kubaho buri munsi bitera bibagora bikonyerwa n'ubukene bw'igitoro ubutuma abonguruza abantu akazi kabo okanka. President Ndayishimiye rero yarasubiye gutangaza ko hangayikishijwe n'abasuma buzuye mu ntwaro yiwe aho hari mu ndwi iheze mu nama yo kwiga ubuhinga bwukoreshwa mu kurwanya igiturire. President Ndayishimiye akavuga ko muri Munyonyo 2024 hari habonetse igitoro cyo maze amezi 4 mu gihe igitoro kimaze imisi ari umuzi w'ibuye. Varisito Ndayishimiye yemera ko kinyegejwe mu mazu y'abantu ariko nta numwe avuga muri bo akinyegeje. President Ndayishimiye akaba yaratangaje ko mushikiranga byajerwe harimo ubutare
bwubahutse gutanga raporo ko Burundi ata mwimbu na muke w'ubutare bwaronse, agatangazwa n'ingene ivyo bintu bivugwa kandi mu gihugu hariho n'ibirimbwe vyinshi vyimbamwo ubutare. Makuru dufite ivyemeza aremeza ko Perezida Ndayishimiye asanga ibirombwe na bamwe mu badandaza ahora yagiriza ubusuma. Karero twotanga ni Mayondori mu birombwe vy'Imuyinga, umukenyezi wa Perezida Ndayishimiye Angeline Ndayishimiye rero arakekwa ko ari we nyene sosiyete yitwa Prestige yahawe kurangura yonyene bitoro biza mu Burundi. Iyo sosiyete ikavugwa mu busuma budasanzwe bw'amafaranga y'agaciro akorwa mu banki y'igihugu BRB, ariko igitoro ntikiboneke. Amatwa dusumira rero ko iyo sosiyete yoba iherutse no guhanwa n'abategetsi ba Tanzania bayagiriza kwiba amakori, mbere n'ubwato bwayo burimo igitoro kivuye muri Bahrain bwaciye bufatwa. Imvugo za Ndayishimiye rero iboneka yari yo gusinziriza abarundi, haravuga abasuma ariko ntabafate. Mbega umushikiranganji Ibrahim Uwizeye yatanze iyo raporo y'akamaramaza ku butare yoba yarahanywe, yohanwa gute ari we abitsa amabanga Ndayishimiye muri ico gisata? Haribazwa byinshi. Ngo societe civile muri he? Pacifique nahazwe mu kubivuga rero n'umubabaro mwinshi, yavuze ko Perezida Ndayishimiye arangiza abazi y'amashengero na societe civile biri kubera batamufasha urugo rugamba. Ngo vy'ukuri ntazi yo bari, ngo vy'ukuri garakeneye kumva ijwi ryabo. RPA yahora yamishira habona amadosiye y'ubusuma yoba atazi yiri, ngarakeneye kuyumva. Ngo rivugiye ko arangwa n'ubujanja, ngo nta murundi agihendwa n'ayo majambo atagira ingiro. Niko rero Pacifique nahazwe yoba yaremeje. Ikindi rero kuri ico kibazo, hagati miliyoni 3 na 4 z'amadolari niyo noti ishobora kuba yarunguruje ca gitoro cazimiye. Inkuru y'ubuhombe bw'ikigo Sopebu kijejwe ivy'igitoro iriko iravugisha n'abatari bake, ni nyuma yaho umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye mu ndwi heza avugiye ko iryo shirahamwe ryahombeje amaritiro 19 miliyoni 19 y'amazutu n'ayandi miliyoni 12 ya esanse. Iruhande ryayo miliyoni y'amaritiro y'igitoro yabuzwe irengero, dutahure ko Burundi bwahomvye n'amahera atari make yakoreshejwe mu gucunguruza. Kwisunza ari n'ikiganiro n'umushikiranganje yajejwe arimwe amasoko ntanga nguvu, ni Ibrahim Uwizeye aherutse guha bimenyesha makuru ko tanga ikigeranyo c'amahera ico gitoro cungurujwe ko. Kabarasigo yagira ati iyi gitoro gicishijwe mu barabara amaritiro igihumbi atwara hagati y'amadolari 120 hamwe n'150. Ikamyo imwe itwara hagati y'amaritiro 38,000 n'ibihumbi 40 irwa hafi madolari 6,000, kandi tubwirizwa kuyatanga mu madolari amarundi ntibayakira. Aho rero mushikiranganje ariko asigura n'ingene gucisha ibitoro mu barabara bizimvye gusumba kugicisha mu mazi canke mu nzira y'indaraye. Ubu rero duharuye kuri ayo maritiro 31 miliyoni 31, turabona ko amahera ari hagati y'imiliyoni 4 n'ibihumbi 600 z'amadolari n'imiliyoni 3 n'ibihumbi 720 yarishwe mu makamyo yacunguruje. Ivyo rero akaba ari vyo biharuro uko vyoba vyifashe mu birabana no kwinjiza igitoro mu gihugu c'u Burundi. Hari ayandi makuru rero y'ubusuma canke n'ubunyenyezi bibera mu bisata vya leta. Hari mwishirahamwe Burundi Rona hariko harabona ubusuma, amakori yategerezwa kwinjira muri leta akaba aja mu mifuko y'akarwi k'abantu bigenga. Mbega ayo mafaranga yobaja hehe? Hazogoroka muri leta? Amakuru yo kwizera ava muri Rona avuga ko hari ishirahamwe ricishwa ko ayo mafaranga nk'uko biri mu matohoza yakozwe. Kubwa ayo matohoza ryo shirahamwe ricishwa ko ayo mafaranga yitwa BNN Partners, ryanditswe ko witwa Chris Sebarinda Bosco. Bona wenyene akaba yaratumwe. Uwo Chris Sebarinda Bosco asanzwe ari n'umunyamitahe muri 1xBet Burundi, akagira akabare n'uburiro bwitwa Nzanze mu gisagara ca Bujumbura. Iryo shiramwe rikaba rirongowe n'abarundi hamwe n'abanyamahanga. Twibutsa ko ubwo bushikiranganje bw'ikiga ca leta bwari bwategetse akabakinyi bakurwa k'ibice 10% muri buri gihe habaye gupariya, bagatanga rero ivyo bice 10% ku nyungu zabo, hamande y'ibice 5% bitangwa n'amashiramwe yose akora ivyo gupariya. Nkuko rero biri mu matohoza twakoze, iyo konti yuguruwe muri BRB kuri numero CC 1422 ku izina rya BNN Partners and Rona. Iryo shiramwe rero bikavuga ko habari inyuma yaryo hari n'ibihangage mu mugambwe uri ku butegetsi, ari nabo bagaruka bakagabura ya mafaranga.
begereye dosiye bakavuga ko ari no mu rw'igipolisi washizwe kugira ngo utere ubwoba abo bose bagerageje kubaza impamvu amakori bategerezwa gutanga ca mw'ishirahamwe ryigenga aho gucishwa mu kigo ca leta kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi ya leta OBR. Bamwe mu bakorera muri ico kigo bakaba basaba ko mu gihe leta yoba yemeye ko ibikorwa nk'ivyo bikorerwa mu gihugu, amafaranga y'amakori bitegerezwa gucishwa muri OBR nimba ibikorwa ari ibiteza imbere igihugu. Ibi rero biza kugaragaza ubunyonyezi budasanzwe buriko burakorwa mu bisata vya leta, aho amafaranga yategerezwa kuja muri leta bandanya kuja mu mifuko y'akarwi k'abategetsi biriko bishira igihugu mu kaga mu vy'ubutunzi. Kuri Hejuru TV rero tukaba dusaba ko inzego zibijejwe zinyaragasa zihagarika n'ayo mafaranga ariko haraba ku neza y'igihugu zongere zifate n'ingingo kugira amafaranga yose amaze guca kuri iyo konti ashigwe mu kigega. Rero aya makuru tuyabandanirize no mu kindi gisata abire hamwe biriko biravugwa mu gisata c'impunzi. Impunzi rero z'abakongomani zirenga ibihumbi 49 nizo zimaze kwakirwa mu Burundi. Bose bakaba barashikiye mu ntara zitatu harimo Cibitoke ari nayo rimwe impunzi nyinshi, aho mu bibanza rero vya komine Rugombo, Stade na Cishemere hamaze kwakirwa barenga ibihumbi 42, nayo mu Kaburanwaho harenga ibihumbi 2. Abaciye mu ntara rero ya Bujumbura barashizwe mu kibanza ca Kagwema bene Gihanga, hashikira rero abahungutse baciye mu ntara ya Rumonge nabo barenga 600 nkuko rero bavyivugira, bakiriwe mu Kaburanwa benshi ntaco bahunganye. Abagore n'abana nibo benshi cyane ugereranije n'abagabo, bakavuga bati ntaco twahunganye, turamaze indwi irenga tudahabwa n'ibifungurwa, turi mu bukene budasanzwe. Bagishika rero abanywanyi babo babasangwa barabagemuriye ivyo barya, ni ko hama paruwase Kaburanwa nayo irabaha aho basoroma ibigori, ariko ivyo ngo ntivyamaze kabiri. Mu kibanza rero bashikiramwo harimo n'uburaro bugizwe n'amashitingi, abandi barara mu nyubakwaza yaga Makamba kuri paruwase Kaburanwa aho bafise n'amazi ya Regideso. Kuva ku munsi rero wa 21 Harseri byaratanguye kuvana izo mpunzi mu bibanza vyegereye RDC nk'uko amategeko abisaba. Userukira Harseri mu Burundi ni Brigitte Mukanga Eno yavuze ko bajanwa muri Musenyi komine Giharo intara ya Rutana. Ari kibanza rero kingana na hektari 60 kandi abantu 10,000 bashobora kwakirwa. Ico kibanza rero bukirimwo impunzi 3,000. Gushika rero kuwa 2025 yamaze gushika impunzi zirenga 49,000. Abo bose bakaba bazojanwa muri Musenyi, abazobura aho bashirwa bazojanwa mu bindi bibanza nka Mwaro nkuko bishikirizwa n'umuvugirizi ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati. Turakengurukiye mu mwese mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho. Mbasabe kugira ngo uyu munsi tuze kubana muri vyinshi tuza kubageza ko ku ngingo zigiye zitandukanye. Mane bahezagire.